Igiterwa c'umwumbati ndetse n'ibigori utegerezwa kuronka umwimbu ushimishije cane mu gihe ubirimye kijambere, kandi uvyubahirije usanga hariho ubutandukane bw'iyindi mirima iba igukikije. Twashoboye kugendera umugwiza mwimbu yarimye igiterwa c'umwumbati ndetse n'ibigori, aho atwiganira ingene umurima wiwe wifashe. Je nitwa Edumo Uwobikundiye, ndumurimyi umugwiza mwimbu nk'abandi barimyi. Mu bw'akazi ka misi yose nsanzwe njejwe igisata c'uburimyi no kugwiza umwimbu mu biro vy'intara bijejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi mu Cibitoke. Kugira ngo nkuko mubibona umurima ukuntu umeze, ni umurima unywanye. Aha ibiharage twarabisoromye, hanyuma umurima ukaba uherereye ku rya gatandatu mu Kagazi, muri komine ya Rugombo muri zone ya Cibitoke. Hanyuma ubwa mbere twari twatanguye turimamwo ibiharage, harasanzwe harimwo ibiharage, harimwo imyumbati, dushiramwo n'ibigori. Ni ukuvuga ko ari umurima unywanye, kugira ngo mwabonye ko no ku nkika y'umurima twahateye ubwatsi kugira ngo ibitungwa bishobore kuronka ico bifungura. Hanyuma rero akabirya cane ahanini ni iyi myumbati mubona iri ngaha imaze amezi 2. Ndavuga ko ari wa buhinga bw'imyumbati burimwa mu binogo. Narashoboye rero gutegura umurima, hanyuma ndimba ibinogo, maze kwimba ibinogo, hanyuma shiramwo ivyatsi, shiramwo umwavu, hanyuma maze gushiraho umwavu ca ndashiraterako igikoti c'umwumbati. Iyi myumbati rero mubona iri ngaha, abayibonye bose baratangara, imaze amezi 2. Yego, ni ico kimwe n'ibi bigori mubona ngaha. Ibigori ni ibigori n'imbuto isanzwe two dusanzwe turima ngaha y'ivyagwa ya hybride, niyo nateye ngaha mugo gusa kubera yuko iri hagati y'imyumbati murabona ko bitandukanye cane, kandi murabona ko vyacimira neza. Iyo myumbati uyiravye irateye igomwe cane. Edimo Uwobikundiye aratubwira akamaro ko kurima muri ubwo buryo, aratwiganira kandi n'ingene yateguye uwo murima w'imyumbati. Murabona ko ubu buhinga bwo kurima ibikoti bishize mu binogo ni ubuhinga bushasha. Akarusho kanini cane kavyo ni uko ubwa mbere twabikoresheje cane mu burere usanga bufise ikibazo c'ihindagurika y'ikirere, aho usanga kumbure izuba ari ryinshi canke imvura akaba ari nyinshi, bikaca bihungabanya abarimyi. Ikindi catumye twimbira yuko ikintu twogishimangira ko cane ni uko abantu basanzwe bafise kubera igurana ry'abantu bafise amatongo make, maze kuba bafise amatongo matoya, ikigombo ugiteye wimvye ikinogo utera ibikotikoti bike ukimbura imyumbati myinshi. Aha rero no kuvuga ko urabona ko turi ku gihe c'amezi 2, nicagera igihe cera tuza dusanga ko umwumbati umwe igikoti kimwe kiri ku imyumbati 40 canke 50. Hanyuma rero ukuntu tubigenza sukundi urimba ikinogo, umaze kwimba ikinogo c'imetero 1 ku metero, hasi ugashiraho imetero. No kugira ngo ujya mwumbati uronke, ujya muzi w'umwumbati uronke usagarira byoroshe n'ifumbire ijeyo n'ibindi byose. Hanyuma hagati y'ikinogo n'ikindi turatandukanya, murabona ko bitandukanye cyane, turatandukanya ku metero 2 kugira ngo umuntu ashobora gutera y'ibindi bitego. Murabona nk'ibi bigori byorohewe cyane kubera yuko aha hagati hagaragara n'ibiharage. Aha no kuva ku byo twasoromye ibigori tubikuyemo tuzoce dusubizamwo ibindi bitegwa byerera hafi nk'isoya canke n'ibindi. Hanyuma umaze gutandukanya ikinogo n'ikindi metero 2, uca mu kinogo hasi utanguza ivyatsi. Umaze gutanguza ivyatsi ukaca urenza ku umwavu w'ikirundi ubongeye, amase y'ikirundi abongeye, hanyuma ukaca urenza ko irivu bo wakuye mu ico kinogo urishira ku mpande 2. Rirya ryiza ukarishira ku ruhande rwayo, rirya ribi ryo munsi ukarishira ku rundi ruhande. Rirya ryiza ukuye ko hejuru n'igicu ryamika kuri wa mwavu, kugira ngo igikotikoti cawe ariho kizoshikira, gishike mu buzima bwacu bwa mbere kitarashikira, imizi itarasagarara, gushikire iyo umwavure. Hanyuma rero uko iminsi itera ihera tuca dufuka kubera yuko amazi ashobora kujayo agategayo akacatuma ya mizi ibora. Nico gituma mubona hejuru rero tuca dushira ku ivu, naho bondi nk'abo mu imisozi hanamye bobo kubera imisozi bihanamye amazi ntatega. Mugabo twenga kubera hicaye twaraciye tubumbira nko nyine basanzwe barima bisanzwe, hanyuma kugira ngo twirinde kwa amazi yinjiyeyo nawe ntatebeye. Ngo ubwo buhinga hariho abamaze kubukora
baburebeye kuri uwo mugwiza mwimbu kandi baramaze kubwigisha abandi barimyi batandukanye. Ubuhinga hasa hahonyere gusa tumaze kubukoresha ubuhinga twabuzaniwe n'ishirahamwe Inades Formation Burundi mu mugambi wa PRCC RCC yakorera rero cyane muri commune Mugwi muri Mirombero twarigishije abarimyi baho tuja muri Mabayi muri Rutorero na Gafumbegeti muri zone ya Butahana na Mageyo. Abantu bose nabamaze gukoresha ubuhinga kandi bimaze kwimbura bimaze kugenda neza. Cyo kimwe muri commune ya Mugina ahantu hitwa Nyempundu Camakombe na Nyamihana. Iyo makomine twari tumaze kubishiramo cyane. Aha mu kiyaya rero aha byitwa kare nk'ubwa mbere, aha niho twatanguriye kubikorera nahereye iwanje. Gukorera ngaha kugira ngo banze nereke abarimyi bagenzanje bari impande yiwanje babone akarusho kabyo, hanyuma bamaze kubibona nabo kwisuka ikurikira bazoca bikoresha. Turaza kuva ngaha tuje twongera tuje no kwisamwe, naho nyene hariho ubundi murima nk'uyu umeze nk'uko nyene hateguwe nk'uko kugira ngo abo bantu baha mu kiyaya basanzwe ubugari bw'imyumbati busanzwe buri mu mfungurwa ziwabo za misi yose bamenyere ko bashobora kurima akantu gatoya bakimbura ibintu byinshi. Twayaze n'umwe mu barimyi yarimye igitegwa c'ibigori arebeye ku buhinga bwa Edimo wo bikundiye, nawe aratwiganira uko umurima wiwe wifashe. Akoze ukazina nitwa Ndwimana Jonas, nkaba nsanzwe ndi umurimyi wahanyene ku mutumba wa Kagazi aha kwiri barabara. Ego uyu mutama ashikiye ngaha nagerageje gukurikirana ibikorwa byo kurangurira ngaha kuko yaratangwa araza ararima, aje kurima hamaraheza arimbisha ibinogo, yibishije ibinogo turabisha amaso, hama araheza arashiramo ivyatsi mu bya binogo, aje kubishiramo hama arondoma vuye Kirundi arashiramo, hama yejeje ashafata ivu yakuye hejuru arisubiza hejuru wa mwavu, hama acha abumbi buri, hama araheza atera ibikoti. Aho yarateragiye ibigori aho nyirakoje mwavu Kirundi tubikurikirana tubibona tubona ibintu biteye igomwe. Twari hafi yiwe rero twagerageje kumwigana buke ndetse arando hano kuyimuto yaje gutera tumukuye kumenye bwinshi. Nubwo biruko hariho ababibona nk'igitangaza batumva ko ibyo Edimo wo bikundiye ariko arakora ko bishoboka. Ego murakoze, jewe nitwa Nishoboye Jane, ndi umurimyi. Je biterwa nkunda kurima, ndima ibigori, imyumbati, ibiharage. Ndabirima ku rugero rushimishije mugabo ndabirima nyine ntago bimeze neza kubera ko ubu intuzenya tafumbire nkoresha. Jewe uwo murima waranshimishije cyane kuko akiza kurima twese twarabireba tukabona umenga ni ibintu nyine ari karapyina, tukabona umenga ari kasesa amahera. Mugabo mu nyuma tubonye ibigori bihari n'imyumbati hari n'ibiharage bihari, nariko twumvisha umenga tworima nkuko nawe yarimye. Ewe mfatiye ku murima narimye ndabona nararimye nk'inusu, mugabo iyo nusu ndabona umenga nzoronka nk'ibiro 105. Ugeze aho uwo mugwiza mwimbu yarimiye urabona ko hariho itandukaniro riri hagati y'umurima wiwe n'iyindi mirima imukikije. Kwisanzwe niyo abenegihugu bamwe baciye ngaha babarimyi barengana bakabona ibigori ko bisa bashobora nabijya unako nk'ibi bigori nakavuza nduru waciye ngaha wese arengana avuza induru ibi ni biki. Ageze aho naho urako nko kumaramara bivanye nuko bagiye bafata imirima. Rero bugiye hari butandukana nakana bibona bana nk'ibi nabijya ko bidasa canke ibyo hepfo byo nahari byiza ko bisa nk'ibihishiye bidafise ubwiza nk'ibi. Nanje nifuje kuzorima nkuko nawe yabigenjeje kuko twarabonye ukuntu yarimye byaratuguye neza, arabambuye arimba ibinogo ku myumbati, arabanza mw'ibyondo mw'ibyatsi munsi, arabanza mw'ifumbire bakurikiza kugondo hamabona gutera ikigombo. Mugabo kuri isahure by'icyo kigombo ntabwo gisa n'ikindi, niwe muntu tubona hano kujya gatandatu afise ikigombo ni kimwe cyiza. Yego natwe twifuza kurima nkuko yabigenjeje. Abarundi nkuko bisanzwe bimeze ni batoma bemera babonye. Nkiki ko ndahategura naraberetse harabona nahaye n'imbuto ngira ngo mwabonye ko abona haye ku mbuto ahepfo imyumba ibigori bigomba kumera nk'ibi by'wanje kuko barankurikiye nibo twanakorana mu mirima, hanyuma barankurikirana barabona uko turiko turabikora kuva ku ntango naho bigeze nabo bashobora bikora iwabo. Abo rero bashoboye kugamburuka turi ku rugero rumwe. Abo bandi nabo barindiriye kubona ikizova
mw'ibi bintu turiko ndakora. Icambere barabibona ngira ngo babonye ko iyi mirima y'ibigori iri impande y'uyu murima ntisa cyane n'uwo muri muri ngaha ntibisa. Ucubona neza yuko hari agahazi. Ibintu benshi usanga batunze n'ibitungwa ugasanga bafise n'ibindi mugabo urya mwavuye Kirundi ntibabona akamaro kawo. Mugabo nibaza ko ku isuku izokurikira benshi tuzoba turi kumwe. Rero bya abenegihugu rero burya abantu bagoye nibaza ko nkumbure ko babonye uko ubu bigenze bazana ubu kwindi sezo bakurikirane kumbura bakoresha umwavu w'ikirundi no kizungu. Uwo mugwiza mwimbu arahamagarira abarimyi kurima igitegwa c'umwumbati bakoresheje ubwo buryo bwa kijambere. Akamo notera abarimyi bwa mbere nuko guhindura ingendo. Murabona ko uko igwirirana ry'abantu riguma riba hamba ikirere kigahinduka biba ngombwa nuko abarimyi bajana n'umurindi w'ivyo isi kiradusaba. Murabona ko uravye iyi mirima iri impande y'uyu murima itewemo imyumbati uravye urugero iriko no ku rugero iyi myumbati imaze amezi abiri iriko ntibingana. Byumvikana rero yuko ku bantu bafise amatongo matoye bashobora kwijukira kwimba ibi binogo kuko ikinogo wacimvye uzosubizamwo no kuvuga ko umwumbati ubukuye ucupfurura gusukaringaniza ushiramwe ishwagara nkeya kugira ngo isi ubukariye bw'indani bugabanuke hanyuma ukashusubizamwo bya bindi byari bisanzwe birimo urumva umukorera ko cya kinogo hanyuma ikindi naco umwimbo uzari mwinshi igikote kimwe aha tuzogikura ko imyumbati iri hagati ya 40 na 50 ni myinshi cyane ndikuvuga ko rero umuntu yarimye imetero yose bitwita imetero ngaha iwacu akoresheje ubuhinga n'umuntu yarimye imetero akoresheje ubwo buhinga bwarasanzwe bahari ntibashobora kunganya kubera ubutongo buto basanzwe bafise bwo kwijukira uwo mugambi ni mwiza cyane kubera yuko hagati y'igikotikoti n'ikindi birakunda kuhashira izindi ndimiro hama izo ndimiro ziwawe wazikuramwe imyumbati yawe ikabandanya isagarara ikabandanya ikura ni ikintu kuri niyumvira yuko cyozofasha cyane aba bantu. Eka nabo barimyi barishimira Edimo wo bikundiye bagasaba ko yokomeza kubigisha ubwo buhinga kugira nabo baze baronke umwimbu ushimishije mwisezo izokurikira. Mbona kuvuga akajambo mubwira kubisanzwe yego yaraje ngaha turabibona kandi yagize neza nkibaza ko no ku yindi suka soye kurima ko azokomeza n'ubundi atwerekera kugira ngo tuhakure ubumenyi kuko nk'ibiharage yasaruye byariteye igomwe yabiteye neza cyane biri kure na kure ku mistari uhageze hano ko hageze byarabisaruye byari biharage biteye igomwe wasanga igiti kimwe kiriho imishishi nka 230 bari bimwe biragahenuka kubera kuremerwa ku mishishi byateye igomwe gose hanyuma cyo musaba gusa nuko yo bandanya izi nguva akoresheje akanandi twerekana twebe kabandanya bikorwa kugira ngo noneho mu burere ko tubwe tuhegere hose baze banabibona ndetse na cyane cyane tubira n'abatware kugira ngo babiboza baregera abenegihugu babaha umurariko kugira ngo baze noneho bakora ubumenyi nabo bari maze bimbure ntaze bararima batahira kuri mata atacu baronka. Jambo no musaba nuko yobandanya gukora nk'uyu mwuga iwacu kuri sisi kuko biratubera akarorero umuntu wese ahaciye ntagenda atarebye ibintu Edimo yakoze. Akamunotera abarimyi bagenzi banje nuko nyabona bokurikirana ibikorwa nk'ibyo ndiko rakora kuko kenshi benshi batunze ibitungo bito bito abatunze impene inkwavu ingurube inka ariko ntibakoresha ibyo mwavu ikirundi nk'uko ugenewe bamwe mbere yacu bakona amafaranga bagaca batangura kudandaza ahubwo byiza rero reka kudandaza ahubwo bazashyira mu mirima yabo kugira ngo nabo barime baze bimbure tibaze batera ku umucoko w'ubusa. Twifuza ko yobandanya kurima natwe akatwigisha tukarima nkuko nawe ari kararima natwe tukabirebera akakarorero kugira ngo umwimba ari kararonka natwe tuzowuronke kugira ngo natwe tuze turaronka icyo dufungurira abana. Bakunzi b'ijwi ry'ugwaruka mudukurikirana muciye kuri radio ndetse no ku rubuga rwa YouTube turabashimiye tubahamagarira kubandanya mukurikirana ibiganiro bica kuri radio na YouTube ijwi ry'ugwaruka kuri micro mwari kumwe na Irankunda Ado Desire naho ubutaha.